kubandiho vyose ni kubwawe kubandiho mwami ni kubwawe wamenya amaraso kubwanje watanze ubuzima kubwanje. Amazina yanje ni Parfait neza abasanzwe ndi umuririmbyi. Turabaha ikaze mu kiganiro cacu. Aha yavuze ko asanze ari umuririmbyi. Parfait rero nigeze kumbwira ngo ari umuririmbyi cyangwa ngo no ngo je ngo sinumuririmbyi ngo je ndi umuhimbaje. Ngo dusone kuzira kwivuga gutyo. Ndabona nyene kumengo ndamukoza ahantu ubundi yahitandukanira ry'abantu babiri. Itandukanye ashobora kuba rihari ariko kandi birashobora kuba bifatanya ari bibiri. Ushobora kuba uririmba ariko mu buryo bwo guhimbaza. Muri iyo sense nyene Parfait aririmba kubw'impamvu yawe. Okay. Mu majambo ashobora kubisigura neza turirimba mu buryo bwo kuvuga ubutumwa bwiza, donc ibyo twese tuzi ku izina rya gospel, donc ni indirimbo zitavuga umuntu ariko zivuga Kristo Yesu. Parfait atarinjira neza muri gospel n'ubu yinjiyeyo ikintu amaze kubona navuga ko avuga ati wow, muri iyo myaka abimaze mu imyaka myinshi kandi si mike ndabizi, ariko ikintu uvuga ati wow muri gospel. Okay, gospel ikintu ushaka kuvuga ko nayisanzemo sinabaye mu buzima bwo kutaba mu buzima bw'abantu bakijijwe cyane hanze yo gukizwa navyo cyane ukuntu bimeze, ariko ico nzi nuko muri gospel umuntu aririmba gospel, I mean aba ari umuntu asanzwe yarakijijwe, donc ushaka kuvuga ko uvuga ubutumwa bwiza utazi uri kuravugira uwo ariwe, donc gospel ni umuntu akorera muri gospel. Navuga ngo itandukanye ashobora kuba rihari no kuba ukorera mu bindi nuko hari umuntu bamwe arahuye yahimbye ubuzima bwawe agahindumbera ubuzima bwawe. Parfait intaha afise muri gospel mu gihe amaze ariko arakora ibikorwa ariko agaragaza ibikorwa vyiwe, intaha amaze gukora ngo personnellement intaha ashobora kumaze kumva ku bandi kubw'ibikorwa vyiwe ni nkiza. Okay. Nasanzwe nabivuze ko nsanzwe ndirimba, donc ama feedback umuntu ashobora kuronka ni par rapport ikintu umuntu akora, donc ibyo ashobora kuba nakira nk'intahe n'iki nuko indirimbo zishobora gufasha abantu mu buryo bwo gusenga ari wenyine ni culte personnel, agashobora gukoresha indirimbo zanje zikamwubaka, donc umuntu w'indani akabaho nouvelle afashijwe n'indirimbo umuntu aba yanditse. Yego hakaze nkunze kubaza Parfait kandi sinshobora kuba nemeze ko akoze ntavyo nzi, ariko inyishu yameze nyene itandukanye kuri benshi ngenda ndababaza. Muri gospel uravye uno munsi ku myaka umaze kugaragaza ibikorwa vyawe ukabishira habona, ubona iri ifise ikibanza cahe canke uyiha nka image ya mu gice c'u Burundi? Okay. Par rapport y'ibihe biheze nibaza ko ubu turafise ama plateforme ashobora kuba ashikana kuri ibikorwa gusumba kera, donc hari ama opportunité menshi ya ama TV online, aba journaliste bagiye navuga bameliora cyane ibikorwa, uretse ko basanzwe kwa mu radio yandiye gukira peut-être igihugu canke iki, ibi vy'ama TV online biradufasha, donc ibikorwa bikaja ahabona bigashika kure gusumba ko vyo biri mu maradio amwamwe. Ega Parfait hari kandi kantu abaririmbyi muri kino gihe sinzi ni igihe nyene turimwo cha technology n'ubwo yabaye avance, ugasanga ibikorwa vyabo nivyo bitegeza kuja ku ma YouTube n'ama TV tuyashikora ku ma YouTube nivyo kandi ko bitegerezwa, mugasanga umuntu yakashamo inguvu nyinshi beaucoup plus muri iyo ku ma platform yiwe kurusha igikorwa ari karagaragaza. Parfait yo kwivuga ko iki canke uwo muntu yovuga ko iki? Sinzi ama motivation y'abantu ariko nibaza ko gushika bakena amabezi concentration ntiyari kuye kuja ku bintu vy'ama platform n'ibindi, ariko navyo nyene birakenewe kandi birafasha, mugabo siyo target ya mbere umuntu yo shira ku mutima. Ego reka noneho atwibutse rero ku bikorwa nyezina twagumye tuvuga muri rusangi, ku bikorwa Parfait imaze gushira ahabona kumbuye kuri no televiziyo yacagiye tumukoresheje atubwira ibikorwa amaze kugaragaza, ariko tuza kuvuga cyane tuza kuhereza ko tuvuga cyane igikorwa tukimaze nebaza tarakwiza no munsi ngira kumbo canke umunsi umwe kigiye habona. Okay, gushika ubu maze gukora indirimbo zitatu audio video, ya mbere twatembesha, ya kabiri ndakumenye, hariho niyo nshasha tuza kuvuga ko yitwa kubandiho, et donc ibikorwa bitatu maze kuja. Ego histoire iri derrière indirimbo za Parfait ibari nkiya?
en fait ziza mu buryo butandukanye imwe yose ifite particularité yayo ubona ushaka kumenya ziri muri izo tembesha inspiration yayo yaje turi mu bihe byo gusenga kuri eglise twiga ku bintu by'igicaniro and then melody iraza hama icika isengesho hama ndayishiramo melody and then irajaho wow ufite twavuganye nukunye nari n'indimbo ze muzumvise muzumva mukunye na meze perfect ubundi umwanditsi wese umuririmbyi wese ategeza ko ari umwanditsi canke umwanditsi ategeza ko ari umuririmbyi oya sinibaza kuko nibaza ko ari ibikorwa bibiri bitandukanye mu muririmbyi ashobora kuba yandika tuko umuntu ashobora kuba yandika ataririmba ariko hari igihe umuntu ashobora kuba bifite ari bibiri perfect arandika n'umwanditsi akongera akaririmba canke hari umwanditsi maze nawe akaririmba oya atandika nkaririmba ego harakazi ngiye kukubaza sinzi igenzo kakira mbwa umaze kumva muri benshi kumbuye tunagahe n'umuco mu bantu benshi bakumva ngo perfect kuko tumuzi muri MTC antwe tanyaza ko mwamubonye ko ari muri MTC naza ko mwamaze kubona wariwe ngo ufite ngo ikaririmba nka perfect ngo ninge narimba muri MTC ngo umengo sumwe ngo ariko arimba ku bikorwa vyiwe ngo umengo ni perfect wa vrai ngo mbwa bwe muri MTC ngo hari undi muntu ngo tubone umengo perfect okay harabura kumva basi hari umuntu urigere kumva ko baba tukavuga sinzi ndamaze kumva ahenshi nshaka dutanga umuco kugira ngo batahure impamvu canke wumve ko atari nabyo biragoye gusigura kuko urumva simba ntandukanye ni jewe nyene gusa mba ndi mu mastile atandukanye peut-être ko ndiko nkora iyi style y'indirimbo zanje mba ndi confortable gusumba ndiko ndirimba izindi donc peut-être ngira niho bitandukanye nk'abantu mushaka kumutamizi y'amastile by'ukuri nka Jessica neza ko ni style zahindutse so fait kuko style irimbamwe siyo n'ibikorimba ngo muri MTC rero bitahure bumve neza ko nta na kimwe neglige byose bikora neza kuva na style biba birimo yego aha reka rero tugiye ku ndirimbo novuga itarakwiza iminsi ibiri twibutse ingene yitwa Masukisho tumoje ku iyo ndirimbo atubwire nahiri cambe cyo bikanganye ne kugira subscribe ahi okay ni kuba ndiho ri kuri YouTube channel yanje ni Perfect Nez yego twumvise amajambo ari mwaho menga kwa kumbure niko twari muri iki gihe ca Pasika canke hari igituma cyatumye wenda kigenda ndirimbo afite indirimbo ubundi si ntiyanditswe ubu yari igeze no kuba yarasohotse muri 2016 akwico gihe ibintu vy'ama platform ya YouTube ntivyari bwa komere gose donc nani byo tuzi yari yarasohotse muri 2016 iradiyo nibaza ko yavugijwe ko cane nirema yonyene hama mu nyuma peut-être ari umuntu akora hama ntiteho promotion y'indirimbo cane ariko mu nyuma kama ama feedback yabari meza nkumva n'abantu bayirondera kuri YouTube bakayibura gati igikorwa kirihe niko kuyisubiramo kugira ishobore kuja kuri YouTube ahantu abantu bose bashobora kuyisanga donc si kubera ni byari mu bihe bya Pasika yasohotse kera ego perfect ari ikindi kibazo abarinzi bakunze kuvuga ngo ndakunze kumva benshi ndushigikiwe amayigizi ntadushigikira ntadushigikira ibikorwa byacu nce bituma usanga biteba undi ntidusohora n'ingoga mugabo sha akagumiza ko aguma sohora iyo motivation ivahe canke ni gituma aguma agaragaza ibikorwa byiwe avuga ko bigoye bizimvye mugatari karashigikirwa mugatuma tuni ya mbere ya kabiri ya gatatu ouais bon ngira gushigikirwa bashaka dans je veux dire de finance ego akavuga tumva ego ati nimba ntidushigikirwa nta ibikorwa byacu gituma biteba n'uburyo ni byinshi nta n'amafaranga ashobora kucagaruka TikTok kwenye biciye mu ndirimbo mugato kabona kwezi kwambere indirimbo yagiye mu kwa gatatu yindi mu kwa kane yindi donc bikagumaho biva kuki canke ni yihe motivation nibaza yuko umuntu wese nahatoshigikirwa na mwishengero précisément le fait ko abasanzwe azisohora naho biba byagoranye donc nibaza ko abari kwiyumvira ko yaba yoshigikiwe mu buryo bw'ishengero byonyaruka cyane cyane peut-être ariko usanga binamuvuna ugasanga asutse nkenese ariko araronka muga ahantu twitega ubufasha cyane naho biba ari byiza ko nishengero bagushigikira niki mugabo nibaza ko Imana irironderera uburyo ishigikira ibikorwa byawe naho bitoca aho wewe washaka donc mugabo ntibibuza yuko dusaba soutien ishengero ni byiza ko umuririmbyi wo mwishengero abantu baba abambere kuvyumva baba araba mwishengero nyene turonye perfect umuririmbyi batagira église locale amuvuga ko kuko barahari urazi ko babaho mugabo urabizi ko bariho kandi urazi ko bariho bariho est-ce que perfect bavuga ko umuririmbyi batagira église locale harongera baba barakomerekeye mu ishengero muga sico gituma baca bareka kugira aho babarizwa ni byiza ko umuntu agira hasengera akagira uburongozi bumureze donc umwana
atagira uburezi n'uburezwe mva sico indero ntishobora kuba co N'indero kimwe aha bafite rero reka atucishize gato kubw'iyo ndirimbo kuba ndiho hama aca tubwira nahirwe ngo umuntu wa mbere cirukanga subscribe like share na commenter que ça soit négatif ou positif neza ko muguwe neza reka rero adatera amatsiko kugira ngo twishoye kwirukanga kuyumviriza yose kuba ndiho vyose ni kubwawe kuba ndiho mwami ni kubwawe wamenya amaraso kubwanje watanze ubuzima kubwanje wapfuye kubwanje titre y'indirimbo ni kuba ndiho kuri YouTube Fitness ya murakoze cyane reka rero turangize ikiganiro cacu kuri twa tubazo tubiri canke dutatu tuzima busanzwe turi hanze y'umuziki ariko tworoshe kandi cane gose aha turagorana atangiye gutwenga ataranatumva bafite akaja telefone amasanga ari ku munsi shanayonzi ariko nibaza ko ari ikintu nkoresha cane cyane donc ça peut être il a dépassé 24 heures babikarikira gute bazi ko n'ubu ndashaka kwitwara nkaraba isaha ubikoresheje cyangwa kuvuga muri ka chat ok twanzagande zahed akabazo ka kabiri Parfait avyutse mu gatondo utuntu dutatu akora umva ntahara byama bitegeza kugenda bitonze nibya muri douche ukivyuka ni ubwo nyine uva mu gitanda muri douche turi muri 30 secondes kandi nyinshi biravana amakivitara cyanyuma ikibazo cyanyuma Parfait busambere injire muri studio umunsi wa mbere reaction ya mbere yabaye niya nibuka ari kera cyane ok akabazo ka nyuma Parfait turi muri 30 secondes kandi Parfait even imaze kumuryohera mu buzima imwe avuga ati vraiment iyi si ushobora kuyibagira apana umunsi ukizwa apana umunsi w'indimbo ya mbere none kubikuye mu kirengenda yes uza gutora kimwe muri ivyo ikivuga ati wow umunsi indimbo ya mbere isohoka nari navyanse navuze apana umunsi wavuga muri studio none kubikura turahejeje kandi zaheze murakoze turashobora ko nari ikiganiro cacu murakoze kudutumira isabazagira murakoze cyane